Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese duteze amatwi kuri no wa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Izi ni ngingo nkuru. Umwe mu banyepolitiki bakomeye muri Republika Demokarasi ya Kongo yarengutse imbere ya sentare yagirizwa ubunyonyezi. Henshi muri Afrika batanguye korosha amategeko yo kuguma muhira yafashwe mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca coronavirus, ariko abajejwe vy'amagara batinya ko hazohava handura benshi kurusha. Hasigaye iminsi 9 ngo abarundi bahitemwo umukuru w'igihugu azobarongora mu myaka 7 iri imbere. Turabandanye rero kubashikiriza ubuzima n'imigambi mikuru ishigwa imbere n'abakandida indwi bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'u Burundi. Muri ano makuru kandi murumva ico abarundi b'impunzi biteze kuri ayo matora. Turayifuza ko iki bintu byinshi, cyambere nuko uzozi yatsinda yoshira imbere ikibazo cyo gutahukana impunzi. Aya matora rero twebwe ntishobora kuyumvamwo urukiza canke iki, kuko abaye turi hanze y'igihugu. Mu Rwanda abasirikare bagirizwa guhohotera abantu mu gihe c'amategeko yo kuguma muhira kubera coronavirus barengutse imbere ya sentare. Byose rero ni mukanya nyuma y'incamake y'amakuru ya BBC mushikirizwa na Odas Makado, n'amakuru ahagarikiwe na Mark Niyonkuru. Samirana radio yacu dukunda cyane, 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 BBC gahuza miryango. Ndabaramutse mwebwe mwese mudukurikira. Iyi ncamake ya BBC ndayihera hano mu Bwongereza, aho umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yashikirije inama nshingamateka integuro ya leta yiwe yuko itezugwa ry'ingingo zigumiza abantu imuhira zigiye gutezugwa. Boris Johnson yavuze ko abakozi badashobora gukorera imuhira basubira ku kazi kuva hirya y'ejo kuwa gatatu, ariko birinde gufata uburyo bwo kunguruza abantu benshi aho bishoboka. Yanasabye ababa mu Bwongereza kwambara udukingira ihumekero mu gihe bahuriye ahugaye. Uwundi mugambi nuwo kwegeraniriza ingenzi zishitse mu Bwongereza aho zikurikiranwa kuko zanduye naho itariki y'iyi ngingo itatanzwe. Keir Starmer arongoye umugambwe w'abatavuga rumwe na leta wa Labour yaneguye iyo nteguro avuga ko irimwo igipfungu. Mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Buraya, amamiliyoni y'abahaba babandanya kwimenyereza itezura ry'ingingo zari zafashwe mu kugwanya coronavirus. Aho mu Faransa hari amashuri y'intango makeyi amaze kugururwa mu gutegura abanyeshuri bosubira gutonda kuva mu mpera z'iyindwi. Ibikorwa vy'urudandazwa navyo nyene nk'amaduka birugururwa bukebuke, ariko abakozi benshi babandanya gukorera imuhira mu kwirinda gufata imodoka zunguruza abantu benshi canke amatereni. No muri Espagne ingingo zihari zorohejwe mu gice abantu baba mu ntara nako ku gice c'abantu baba mu ntara zitabangamiwe n'iki kiza. Izi inzu z'uburiro zuguruye ibibanza vyo hanze hakakigwa abantu bake. Nayo mu Budagi hari abanyepolitike bashikirije amakenga kubakoresha ingingo za guma muhira mu kugira imyiyerekano nk'uko hari abibonekeje mu ndwi iheze mu bisagara bimwe by'ico gihugu c'Ubudagi.
umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'indege rikuriye kompanyi British Airways yo mu Bwongereza yabwiye abashikiranganji ba mbere ko ingingo yo kugaranira ingenzi aho zipimirwa coronavirus bashitse mu Bwongereza bizotuma hasubirwamwo umugambi wo gusubira kunguruza abantu n'indege. Uretse ko uyu muyobozi Willie Walsh yabwiye umugwi ujejwe kunguruza abantu ko ata kintu ciza yumvise mu itangazo umushikiranganje wa mbere yashikirije jo kwa Mungu, umumenyesha makuru Theo Leggett yanditse ibindi kuri inkuru tubaza Florentine Kwizera. Bwana Walsh yavuze ashimitse yuko ingingo zo gushira abantu kwa bonyene hamwe zofatwa nko kumushikiranganje wa mbere yabivuze, ishira hamwe giwe ryoca risubiramo kwihweza uko risubira gukora mu kwezi kw'indwi. Muri ico gihe ngo bashobora kugumiza ibikorwa vyabo ku rugero ruto rushoboka mu kuja canke mu kuva mu Bwongereza aho gusubira gukora nkuko vyahora. Mu kiganiro yagiranye n'abashinga amateka kuri video yashigikiye ingingo ya International Airlines Group yo gutanguza ibiganiro byo kumvikana ku mugambi wo kwitunganya gushasha ushobora kwerekeza ku kugabanya abakozi bagera ku 12,000 mu kompanyi ya British Airways. Yahakanye ibivugwa yuko bashaka gufatira kuri iki kibazo cikiza kugira ngo bagabanye amafaranga bashora mu bikorwa vyabo, avuga yuko ahubwo ari uko atakundi vyogenda kugira ngo iryo shira hamwe rikomeze gukora. Iyi ni BBC gahuza miryango mu bandanya mukurikira. Tuje mu Burusiya, Perezida Vladimir Putin yavuze ko kuva ejo kwa kabiri ingingo zo kugwanya coronavirus naho nyene zizokoroshwa naho ibitigiri vy'abandura vyiyongera ku munsi mu masaha 28 aheze. Uburusiya bwashikanye ibitigiri bitari bwashike vy'abantu barenga 11,000 bapimwe bagasanga baranduye. Ubu rero Uburusiya ni igihugu ca gatatu mw'isi gifise abanduye benshi bamaze kumenyekana. Mu ijambo yacishije kuri televiziyo, Putin yavuze ko abo mu bisata vy'uburimyi, ubwubatsi n'inganda zitanga umuyaga nkuba aribo ba mbere bagiye gusubira ku mirimo, ariko yashimitse ko abatwara uturere tw'igihugu aribo bashinga aho bikenewe gukomeza canke gutezura izo ngingo. Putin kandi yahagaritse ibihuza abantu benshi nk'amahuriro n'ibindi, abwira abarusiya n'ababa mu gihugu ko bategerezwa kubahiriza ingingo z'isuku. Vital Kamerhe yari umuhanuzi mukuru mu biro vya Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo, abaye umunyepolitike akomeye wa mbere w'igihugu yarengukijwe imbere y'abacamanza. Vital Kamerhe yagirizwa kunyuruza amahera ashika ku miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika. Kamerhe yari yashinzwe umugambi w'inyubako ngo kibe ikimenyetso kigaragaza intwaro ya Perezida Tshisekedi mu misi 100 ya mbere ari ku butegetsi. Vital Kamerhe yarengukishijwe hamwe n'abandi babiri igihe yiregura avuga ko atari we wenyene yarajejwe igenzura n'igugwa ry'inyubako n'inyubako zimukigwamwo buno nyene zirenga 4,000 zagurirwa mu gihugu ca Turkiya. Aba batatu bose bagirizwa bahakanye kuba hari ikosa bakoze. Mukanya Robert Patrick Misiga aragaruka kubabwira andi makuru ya BBC, ariko ndangirize ino ncamake aha kuri inkuru aho ubutegetsi bwa Nigeria bwabomoye amahoteli 2 inyuma yuko yagirijwe kurenga ku mategeko yo kubahiriza kuguma muhira. Leta ya Rivers iri mu manuko bw'igihugu yategetse ko amahoteli yose yugara imiryango yayo, ivyofasha kugwanya ikwirakwira rya coronavirus. Inkuru ya Celestina Olulede, reka tuyibaze Yvette Kabatesi. Guverineri wa leta ya Rivers Bwana Nyesom Wike yarahibereye ubwo hasenywaga amahoteli 2 iyitwa Prodest Home na Etemet ejo hashize ku cyumweru. Abayobozi b'ayo mahoteli bombi batawe muri yombi, ariko umuvandimwe w'umuyobozi wa hoteli ya Prodest Home yabwiye BBC ko iyo hoteli yakurikizaga amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Nubwo habayeho kunenga icyo gikorwa ku mbuga nkoranyambaga, umuyobozi wa leta ya Rivers
yashimangiye icyo cyemezo avuga ko hari impungenge kubera ko muri ayo mahoteli bahasanze abantu banduye coronavirus. Ikigo gishinzwe guhangana n'ibyorezo muri Nigeria kivuga ko muri leta ya Rivers abantu 21 bemejwe ko barwaye naho 2 bamaze gupfa. Hari impungenge z'uko ingamba zo kurwanya ikwirakwira rya coronavirus zitariho zubahirizwa. Umuyobozi wa leta ya Lagos Babajejejwe Oru yaburiye ko amabwiriza yo kuguma mu rugo ashobora kongera gushirwaho mu gihe abaturage bakomeza kwirengagiza ingamba zo kutegerana. Mu gihugu hose umubare w'abarwayi wariyongereye ugera ku 4399, 143 akaba aribo bamaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19. Rakoze Yvette Kabatesi kuri iyo nkuru. Dasuye kubaha mwiriwe no makuru tuyahere muri Republika Demokarasi ya Kongo, aho umwe mu banyepolitike bakomeye muri ico gihugu yarengutse imbere ya sentare yagirizwa kunyonyeza amafaranga arenga imiliyoni 50 z'amadolari. Vital Kamerhe no muyobozi nshingwabikorwa wa Perezida Felix Tshisekedi akaba yari yashinzwe umugambi w'inyubako za leta wagomba kurangurwa mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Tshisekedi. N'inkuru ya Gauss Cohen ari Kinshasa mushikirizwa na Gakwaya. Yambaye impuzangano z'abagororwa zifite ibara ry'ubururu n'umuhondo, Vital Kamerhe yitabye urukiko ari kumwe n'abandi bagabo babiri. Bose bararegwa kunyuruza umutungo w'igihugu ubarirwa mu mafaranga menshi. Abo babiri bareganwa hamwe nawe ni umunyemari w'umunyaribani wagombaga kubaka amazu agera ku 4500, undi nawe akaba umukozi wo mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe gukurikirana ibitumizwa n'ibijyanwa mu mahanga. Ayo mazu ngo yari gukorerwa muri Turukiya bakaza kuyubaka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bose ariko bahakana ibirego baregwa. Vital Kamerhe yireguye avuga yuko atari we wenyine wari ushinzwe kugenzura ibyo bikorwa cyangwa gufata ibyemezo bijyanye nabyo. Urubanza ruzakomeza mu byumweru 2. Inkuru ya Gauss Cohen. Tugume ku mugabane wa Afrika, aho ibiharuro biheruka gutangwa n'ikigo cy'Afrika kijeje kurinda no gukumira indwara byerekana ko hari abantu 63,325 banduye COVID-19 kuri uwo mugabane. Hakaba rero muri abo harimo 2,290 yahitanye, nayo abashika 21,821 bakaba barayikize. Ibihugu byinshi muri Afrika muri nondwi vyatanguye korosha amategeko yo kugumiza abantu muhira. Hakaba ariko hari impungenge z'uko coronavirus ngishobora gusubira gukomera. Ni inkuru ya Vumani Mkize mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Abarwayi bashya ba COVID-19 barengaga 10,000 ejo ku cyumweru hashize muri Afrika y'Epfo, akaba ari cyo gihugu cya mbere bibayemo ku mugabane wa Afrika. Hari impungenge zigenda ziyongera ko abayobozi b'inzego z'ubuzima bariho barwana no gukumira iyo virisi, by'umwihariko mu ntara za Cape y'uburengerazuba n'iy'uburasirazuba habarirwa 84% by'abo barwayi bashya. Ahandi kuri uyu mugabane, guverinoma za Djibouti, Mali, Sudani y'Epfo, Gabon, Niger na Uganda zose zatangaje gahunda yo koroshya amabwiriza yo kuguma mu rugo mu gihe ingaruka zo gufunga ibikorwa by'ubukungu zitangiye kwigaragaza. Cyakora muri Liberia, Perezida George Weah yongeyeho ibyumweru 2 byo gufunga imipaka. Kugeza ubu iki gihugu gifite abarwayi bemejwe 204. Ghana yo yongeyeho igihe kibujijwe kugeza mu mpera z'uku kwezi ku bikorwa bihuza abantu benshi. Madagascar ikomeje kwamamaza umuti wayo ukomoka ku bimera utarakorerwa ubushakashatsi, ikaba yaramaze kuwushyira ku isoko muri icyo gihugu. Ibi byakozwe hirengagijwe ibyo babwiwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko uwo muti utarapimwa ngo wemerwe gukoreshwa. Naho Minisitiri w'ubuzima wa Afrika y'Epfo Zweli Mkize yabwiye abayobozi ba Madagascar ko igihugu cye cyifuza gupima uwo muti ukozwe mu bimera. Yo rero yari inkuru ya Vumani Mkize. Tubandanirize mu karere. Abasirikare 5 bo mu ngabo z'u Rwanda bashikanywe imbere y'umucamanza baregwa ivyaha birimo gufata abagore ku nguvu mu micungararo y'umujyi wa Kigali. Abo basirikare batawe muri yombi mu kwezi kwa gatatu baregwa ivyaha birimo gusambanya abagore ku nguvu no kwiba igihe bari mu irondo mu gace ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali.
bose uko ari batanu bahakana ivyaha vyose bagirizwa nubwo bashinzwa na bamwe mu batuye muri ako gace. Kigali n'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Aba basirikare batanu bo mu rwego rw'amapeti matoya binagaragara ko bakiri batoya mu myaka binjijwe mu rukiko rwa gisirikare rwa Kanombe bambaye amapingu bazengurutswe n'abasirikare benshi. Lieutenant Jean Bosco Maniraguha waruhagarariye ubushinjacyaha yareze Private Patrick Ndayishimiye na Nishimwe Fidel ibyaha bitandatu. Ku isonga haza icyo gusambanya abagore ku gahato, kure mu mutwe w'abagizi ba nabi no gukubita bijyana no gukomeretsa. Mu bihe bitandukanye by'ukwezi kwa gatatu abasirikare ngo bagiye mu gace ka Kangondo aho basambanyije abagore nyuma yo gukubita no gutera ubwoba abagabo babo. Abasirikare bombi ariko bahakana ibyaha byose uko byakabaye, bakavuga ko mu bihe bivugwa batageze mu gace baregwa gukoreramo icyaha. Gusa ubushinjacyaha buvuga ko bufite ibimenyetso byatanzwe n'abahohotewe ndetse n'abaturage babibonye. Igice cya kabiri cy'abaregwa kigizwe n'abasirikare batatu, Private Gahirwa John, Gatete François na Twagirimana Theoneste. Aba baregwa ibyaha bisa n'iby'aba ba mbere, gusa bo bakaba bakurikiranyweho nk'abafatanyacyaha. Ubwo abaregwa ba mbere binjiraga mu mazu ku ngufu, aba batatu ngo basigaye hanze babarindiye umutekano. Uhagarariye abaregwa mu mategeko Moses Sebudandi kimwe nabo yunganira yahakanye uruhare rw'aba basirikare mu byaha baregwa. Avuga ko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza ibimenyetso by'umugambi w'icyaha. Uretse aba basirikare kandi haregwa umusivile Ntakaziraho Donati wari umunyerondo, uyashinjwa ko ariwe wagendaga atungira agatoki aba basirikare aho basanga abagore bifuzaga. We yashinje abasirikare ko yabonye bakora ibikorwa byo guhohotera abaturage nko kubakubita, cyakora akavuga ko atabonye aho basambanya abagore ku ngufu. Ubushinjacyaha buvuga ko ibi ari ibyaha bikomeye ku basirikare b'igihugu, asaba ko bakomeza gufungwa kugira ngo badacika ubutabera cyangwa bakaba basibanganya ibimenyetso. Kuri uyu wa gatatu nibwo umucamanza agomba gufata umwanzuro ufunga by'agateganyo abo basirikare cyangwa bakarekurwa bagakurikiranwa bari hanze. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Gahuzamiryango butugeze ku gihe cy'isaha 1:14 Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Mutwumvira rero kuri Facebook live, muradukurikira kandi kuri internet aho ni kuri bbcgahuza.com, cyo kimwe no kuri radio Kisoro aho ni mu gihugu ca Uganda. Tubandanirize ku matora yo mu Burundi. Hasigaye iminsi 9 ngo abarundi bahitemwo umukuru w'igihugu azobarongora mu myaka 7 iri imbere mu matora yitezwe itariki 20 za kuno kwezi. Ukwiyamamaza rero kurabandanya, natwebwe tukabandanya tubashikiriza ubuzima n'imigambi mikuru ishigwa imbere n'abakandida 7 bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Uno munsi mugenzi wacu Mark Niyonkuru aratubwira kuri Agathon Rwasa aseruka umugambwe CNL. Agathon Rwasa azoserukira umugambwe CNL mu kibanza c'umukuru w'igihugu, umugambwe asanzwe atwara. Yavukiye mu ntara ya Ngozi, akaba ari cegera c'umukuru w'inama nshingamateka kuva mu mwaka wa 2015. Yahungiye muri Tanzania mu 1988, ari naho yinjiriye mu muhari Paripehutu FNL wari washinzwe na Gahutu Remi mu 1980. Agathon Rwasa mu nyuma yinjiye mu ishami rya gisirikare rya FNL ryegukira uwo muhari Paripehutu. Inyuma y'ibiganiro byo guhagarika ingwano mu 2008, Rwasa Agathon yahawe kurongora ishirahamwe INSS ryo kuziganiriza kazoza abakozi. Mu 2014 Rwasa Agathon yaratswe uburongozi bw'umugambwe FNL n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, bituma atanguza uwo yise CNL mu 2019. Mu migambi yiwe Rwasa Agathon ategura kunagura igisata c'amagara y'abantu, gutunganya ibisagara by'uburaro hamwe n'amasoko ntanganguvu. Aha avuga ko azorekura abafunzi bazira ubusa. Ivyo n'abakunda kuvuga ngo mu minsi 100 ya mbere, abongera ngo ni minsi 100 ntibonda kuvuga ni minsi 100. Mu minsi ya mbere nyene nimba ari 2022 abantu bose atucubagira atucubazira, izo manza zaciwe ngonda gonde aho bose bwizo gutaha bakaciwa. Imiryango irabakeneye bari hariya muri prize n'igihugu ntacyo bakimariye. Inyuma y'amatora mu 2010 Rwasa Agathon yarahunze yagiriza leta ko yagomba kumugandagura. Amaze kugaruka mu 2013 yinjiye mu nama nshingamateka mu matora y'2015 yaranzwe no kutumvikana gukomeye, naho urunana mizero y'abarundi rwari ruhurikiyemwo abigenga rutagiye muri ayo matora. Rwasa Agathon n'abiwe bafashe ingingo yo kwinjira mu nama nshingamateka.
arakoze Mark niyo nkuru. BBC goze imiryango rero yashatse kumenya ico abarundi batandukanye baba mu buhungiro hanze y'u Burundi bibaza ku matora yimirije hamwe n'ico bashaka ko azobazanira. Twegereye bamwe muri izo mpunzi batubwira iryo bagona. Bamwe bavuga ko aya matora ngo atana kimwe babwiye, abandi nabo bakavuga ko ngo bashaka ko agenda neza kugira bashobore gutahuka. Umviriza. Cyambere ho nuko twifuza ko ayo matora yogenda neza cyane ntihagire ingorane ziyashikira. Hanyuma twari turayifuza ko iki bintu byinshi. Cyambere nuko uzobiyatsinda yoshira imbere ikibazo cyo gutahukana impunzi. Murabona imyaka tumaze turi mu buhungiro ni myinshi, kandi icyo twafunze nico nyene ko habaye ingorane nyizo zageze za politike, hanyuma abantu bakicwa abandi bagahunga. Twifuza rero yuko aya matora agenze neza natwe abo yatsinda uwoheza akaba umukuru w'igihugu. Cyambere yuko ihutira ari uko yogarukana abarundi bari hanze ni benshi, kandi basabwa kubaka igihugu kuko igihugu ni cacu, kucubaka rero biraturaba twese. Icyo nico ikintu nyamukuru twumva twifuza. Aya matora rero twebwe ntidushobora kuyumvamwo urukiza canke iki, kuko abaye turi hanze y'igihugu. Mbega nihatsinda ujya mugambwe rero uri ku butegetsi, tuzogenda twitwa ngo iki, tuzogenda twakirwa ngo iki? Niyo mpamvu rero twebwe tuvuga tuti aya matora nta kintu na kimwe twebwe tuyazeye ko nk'ubufasha, nta n'ikintu na kimwe tuyabona ko nk'urukiza. Ibizovamwo ntitwovuga ngo tuzosha dutaha, ahubwo twiteze kuzobona ibizova muri ayo matora, kuko turavye ukungene atunganijwe. N'ubwa mbere jewe kuva ntanguye kubona amatora y'igihugu cy'u Burundi, n'ubwa mbere amatora y'u Burundi abaye atabahagarikiza imva makungu, atanibimenyesha makuru byigenga bashobora kuzoba bariko barakurikirana ibijanye n'ivyo matora. Uca wumva rero ko ayo matora adatunganijwe neza, ku buryo bw'uko ibizovamwo abarundi batari bake, na cyane cyane twebwe turi mu buhungiro, biduteye impungenge. Amatora kuko tuyabona turabona ko ari nk'amico kuri twebwe, kuko turi mu buhungiro, nta bufasha na butoyi. Nk'abariko bariyamamaza dukurikiranye, nta kamaro bavuga ati uwamutaye igihugu tuzomufasha uko. Oya, ahubwo bashyira inyungu zabo imbere. Nicyo bituma kuvuga yuko twebwe nta kamaro agize atumariye, kuko twaratari ibyacu, twaratakaje kazoza kacu, mugabo badushyira inyuma. Icyo nicyo tuvuga ko ata kamaro amatora atumariye. Icyo dusaba niko byose byuba ku mugaragaro, bikaba izuba riko riraka, amakungu ahagaze ariko ararorera akavuga ati mu by'ukuri bidene n'iby'ukuri, abantu bo mu yandi amashaka bose bahagaze bariko baraba ku rugero rumwe, banashaka banangana kukwera atakinibwa cyovamwo, bakavuga ati ibyo byose twese duhagaze, twese tubibona ati mu by'ukuri naka n'ubundi yatsinze. Kuvuga bitivuye mu by'ukuri byabaye bose babona, kandi ni mu by'ukuri nta n'ukwinibana birimwo. Twavuga biti mu by'ukuri aha harageze yuko iyo dutaha ibintu byose byabaye ku mugaragaro, reka dutahe tugirane kumbure tuzoba twisanze nka mu bandi. Mu iwanyu n'iwanyu naho hoba mu Gisaka n'iwanyu, ariko nko mu gihe umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi yotsinda, noneho bahahindutse iki? Hoba hahindutse iki ko ingorane Uburundi burimwo twavuga mu myaka 15 twabutejwe na CNDD-FDD, noneho bahahindutse iki ko naho Evariste Ndayishimiye yoja ko nta nkuru nziza naho yoba agiye, niwe yoba ariko aratwara mu majambo make. Turakeneye rero ihinduka, tworyoherwa cyane, cyangwa n'Uburundi wanashimwa bworyoherwa, abarundi n'Uburundi neme natwe turi hanze tworyoherwa mu gihe tubonye amahinduka yabaye kuri byose. Muri make rero twosaba umwidegembyo kuwo wese yipfuza amahinduka mu Burundi, akidegembya mu kushikiriza imigabo n'imigambi yiwe. Niko genda bibona mu majambo make. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi batubwira ico bibaza ku matora yimirije mu Burundi. Reka imwe ko tubandanya tubanze twumvishe ico muzokumva mu runana gwejo.
mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye hagararaho se nyine nta n'isonerega ariko se uri mu biki ndakubwiye ngo hagararaho Patrick Risishanura ubu si iki kigare cyawe ntambika imbere sinakigongesha velomoteri yanjye nkikomereza wibeshe urengaho Patrick ariko uyu muntu aranshakaho ikira uyu munsi turasereye ndashaka kuguha isomo rero kugukosora ku buryo uzagenda ubivuga ngo kungira ute ni 12:45 kuri BBC. Tukivuga ku matora mu Burundi iyi ni inshuro ya mbere muri kahise k'ico gihugu umukuru w'igihugu ariko ubutegetsi yashitse ko biciye matora yemera kuburekura akabuha ubundi biciye mu nzira ya demokrasi. Twashatse rero kumenya ico bisigura kuri politike yo mu Burundi tuvugana na Sylvestre Ntibanunganya yigeze guteka ico gihugu yavuganye na mugenzi wanje Prudence Ngiyumva abanza kumubaza ukabona umwuka wa politike muri iki gihe. Cyambere nuko mu gihugu hari ibyahindutse mu itunganywa ry'inzego zishinzwe amahoro n'umutekano. Ku Burundi bwikukira harabaye ingorane muri ico gice cy'igihugu kubera amadidane ashiye ku by'amoko. Ariko kuba tuvuye mu masezerano y'Arusha na cyane kuva mu 2005 turabona yuko izo nzego ubu zirimo abarundi n'abarundikazi baturuka mu bwoko bwose. Ico ni cambere. Kandi biratuma abarundi benshi bizera. Ico kabiri novuga nuko no muri byerekeye kwitoza. Urabona mu 1993 nivyo twaratoye umukuru w'igihugu yitorerwa na bene Burundi mugabo hahiganwa abantu batatu gusa. Uyu munsi abahiganwa bashika kuri ndwi. Kandi muri abo ugasanga harimwo wigeze ku mukuru w'igihugu. Harimwo wigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka. Harimwo uri muri kino gihe ca none icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Je nkagira nti iyo ni intambwe ikomeye kandi nkabona yuko abo bose bagenda babandanya bagira bati dutegerezwa kuja mu matora ushika arangire. Usanga hari akandi dogira ndi karahaze nuko murabo bitoza bose atamukenyezi arimwo. Ngira ngo ariko hari n'ababona icyo ngicyo bakavuga bati ni byiza koko ni ikintu kiguye gushimwa ariko kandi nanone bakavuga bati n'urwiyerurutso mu kirundi sinzi niba iryo jambo muri koresha. Sinzi cyo bafatira ko kugira ngo bavuge gutyo. Uzatsinda arazwi. Azwi gute? Azwi gute kandi abarundi ijambo ryabo batarishikiriza ko ijambo ryabo barishikiriza urya munsi afashe agakarata kitora akagenda akiherera hanyuma agatora mbaye nk'abuko tubiva mu kirundi ikiri ku mutima. Mwebwe murashyigikira umukandida Leonce Ngendakumana. Ariko mu bihe byagaragaye byinshi mu mateka y'u Burundi buri mukandida wese yo yiyamamaza agenda asezeranya abanyagihugu ibyiza zabakorera ariko iyo bamaze kugera ku butegetsi baregwa ibyo byaha n'ubundi bamye barega abari ku butegetsi. Niki gituma wowe umukandida ushyigikiye ubu ngubu ushobora kuvuga uti azatandukana n'ibyo ngibyo byabanje byabaye? Harashobora kuba hari umukandida akaba umukandida w'umugambwe mbere umugambwe w'uturukamo mugabo agahiganwa n'abandi bakandida. Icifuzo ca mbere umuntu agira iyo akunda igihugu ciwe agira ati umukandida wese abene gihugu bazoshima jewe nanje nzokufatanya n'abene gihugu ngire ndi aho mwashize ndashigikiye. Nicyo gikomeye cyane muri demokrasi kuko hariho abantu bagenda akipfunyapfunya wenyene akizirika akagira ngo atari jewe canke atari uriya ndagishoboka. Oya birashoboka cyo gituma abantu bahiganwa. Ni uruhara w'abatora mu gihugu bakamenya yuko iyo batoye bataba bagabiye uwo muntu batoye. Iyi ni inshuro ya mbere mu mateka y'u Burundi umuperezida watowe binyuze mu matora yemera kurekura ubutegetsi akabuha undi muntu binyuze kandi nanone mu nzira y'andi matora. Ibi bivuze iki mu murongo mugari cyane cyane kuri nkawe ubwawe perezida Ntibantunganya wakuwe ku butegetsi binyuze ku mbaraga ariko kandi nanone no ku banyagihugu muri rusange? Ni yindi ntambwe ikomeye muri demokrasi y'u Burundi kuko koko uyu munsi turamaze kumenya turazi yuko mu kwezi k'umunani u Burundi buzogira umukuru w'igihugu mushasha wahahora yaremeje kandi aravyubahiriza ko atazokwitoza. Ni intambwe itera iteka u Burundi igihugu cacu, ni intambwe izotera n'iteka uzomusubirira agatunganya u Burundi neza ku neza abarundi bose.
wahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibanunganya yavugana na Prudence Ngiyumva. Ushaka kumenya rero vyinshi ku matora mu Burundi ushaka kuja ku rubuga rwacu bbcgahuza.com aho ushobora gusanga amakuru atandukanye, ushobora no kubona imyidondoro canke ubuzima bw'abakandida indwi bitoza hamwe na bikuru bashira imbere muri politike zabo. Ano makuru yahagarikiwe na Mark Niyonkuru. Mwijimwe kumwe na Patrick Misigaro, mubandanye mugira umugoroba mwiza. Tuzosubira ku munsi w'ejo.